Ndabaramukije ndabahaye n'ikaze mu kiganiro cacu aho muherereye mwese nizeye ko mumeze neza kandi muguwe neza. Imbere yuko tubandanyana banzu kandi subscribe ndetse na share na commentaire ngaho hepfo kugira ngo ushobore gusangiza ikiganiro cacu ku bantu benshi cyane na cyane cyane ukande n'akengeri ngaho hepfo kugira ngo uzobe uri mu bambere bashobora kuronka kino kiganiro cacu. Ndakuramukije Trésor. Ndakuramukije Bibi Bernice. Meze neza. Ndaho ndashima pe nkuko bisanzwe. Reka ndamutse no kubadukurikirana kuri Black Media nize kumeze neza cyane. Murabizi ko ni jewe Trésor Mingo na Bibi Bernice out studio. Tuba turi kumwe mu biganiro bigiye bitandukanye no mu bintu bigiye bitandukanye. Yes, nuko rero uyu munsi turi ngaha kugira ngo dushobore kuganira ku kintu kiboneka kenshi kandi ku kintu kituraba kituraje ishinga. Navuga ni kiraje ishinga kuva ku gwaruka ndetse gushika no ku bantu bakuze ndetse no ku gihugu cacu. Ni ikintu kiboneka kenshi kugwaruka. Mbega ugwaruka guno munsi ruko rukora iki kugira ngo mu mbono kazoza ya 2040 2060 bazobe barageze ku iterambere. Ikintu Bibi Bernice abantu bakunda kwirengagiza kuri ino mbono kazoza 2040 banze impere kuri yo ntabwo hari kure cyane. Nejo bundi twese tuzohabonesha amaso ndetse na 2060 kuri bamwe tuzohabonesha amaso Imana ibishatse. Ndavuga yuko rero urugwaruka rwacu gubo Bibi Bernice ruko birigaragaza yuko nukuri ntabwo bariko barakora pe. Haribonekeza ubunebwe mu gwaruka muri no minsi si bose ego mugabo bavuze ngo umujyambwa bumwe yego agatukisha umuryango. Nubwo tutariko turabivuga ko cyangwa se ubwo tutariko rihutira gukora motive bitwaza ngo ibintu byarazimvye none ibintu bizimvye kuko nawe udashobora kuba mukuru ngo uzimbe cyane kuruta. Niba ibintu bigoye cyane kubona uri kuroshiramo izihimbaraga izegira ngo ushobore gukora. Burya ikintu abantu ugwaruka dakunda kumenya nuko iterambere ry'igihugu ntabwo rizohera ku gihugu hejuru. Reka ndabikore nkuko kubera yuko iterambere ry'igihugu rihera kuri twebwe. Rihera mu muryango. Iyo umuryango uteye imbere quartier itera imbere quartier itera imbere nonani izone biteye imbere commune biteye imbere province biteye imbere province ziteye imbere zose igihugu cyagitera imbere byahereye mu miryango. Yo mu miryango ni zino mbaraga za runo gwaruka cyangwa se no maraso ya runo gwaruka abwirizwa gukora kugira ngo dukorane inguvu uko ibintu bigina biriruka ego twirukankana navyo. Rero nukangurirwa yuko ino mbono kazoza ihari y'igihugu cacu twiza kuyiharana ndetse tukayigwanira kugira ubwo nihazogera bese uko twavyumvira bizobiri ari binini cyane kuruta uko twabikeka ko bizoba. Ego tugende turabona ugwaruka nko yejeje kubivuga ngo racika intege mu bintu byinshi mbega kubera iki ruko ragenda rucika intege niki novuga niki ruriko ruragira ko ubwoba kumbure hari ikintu kiko kiratuma kuri bo bashobora gucika intege wowe wiyumva ko cyo bari giki? Ikintu cyo tumugora ko rucika intege ubu rukanka gukora nuko ikintu cyambere cyo nuko ruragaya akazi. Gwaruka ruragaya akazi. Rero iyo gwaruka rugaya akazi ruca rubihuza nuko ngo jewe narize amashuri manini sinokora kano kazi. Tuba dushaka mbese niba narize ikishaka twese ushaka gukora mu biro ntidushaka kumva yuko hari urudandazwa kana katwokora cyangwa se ubundi buzikana katwe twokwishiriraho ngo dukore tuje kurima twese agiye bamwe barima hama dukore. Rero muri uko kuntu twese turagaya akazi kajya kabonese gatoye ntugakore kandi ariko duhera ko kazuduha kanini. Sino korora inkwavu sino korora inkoko sino korora impene gushaka kudandaza muri Asiatique ivyo bintu ntago bigera ko utigeze uca muri ivyo bintu. Rero urugwaruka gubu gwo kumva yuko umenga dubwirizwa kubaho ugorohewe oro ibintu vyarazimvye ibintu biratandukanye nuko ubwa mbere vyari bimeze. Nkacavuga ati rero impamvu gwa rwacika intege ruko rucibwa intege nuko ngira hariho ihindagurika ry'ivyo gibihe. Ihindagurika gibihe uza gusanga
ibintu ko vyari bimeze ubu siko bimeze ejo. Rero twe ntitufise imbaraga nyinshi mu kwiyumvira guce twirukankana navyo. Burya ugiye kuraba abantu bariko barakora ubu n'abantu bakuru bari mu myaka 40 kuduga. Rero aba bazogira igihe bacika intege kuko nibo bariko barakora ama projet menshi, nibo bariko ugiye kuraba vraiment murankunda kuraba mu bantu biyunguruza kenshi mu gisagara ca Bujumbura n'abantu bakuze. Ntabwo aruko rukiyunguruza, n'urwo ko rutuyunguruza ruri hehe. Ni cyo kintu rero ushobora kwibaza mbega urugwaruka ko tuzi neza ko tubona neza neza kugwaruka ariko rugize ari bwinshi cyane gusumba mbere n'abajya abantu bashobora kuba batakira ugwaruka uri kuraraba ugasanga ugwaruka ni bwinshi. Bega ntibiko biratuma bisubiza inyuma igihugu cacu, bisubiza inyuma iterambere ryacu ku buryo ubona yuko abareze amaboko ari benshi. Impamvu ni kimwe ko ndakubwira yuko ugwaruka tutarubona muri circulation y'ubuzi. Sivyo, niba tutasha kuva ukubona abajene bo mu Kamenge bagiye gukora mu Kanyosha mu buzi baviyo bagirike bityo giga uko basirikira turiko turasirikira twirukanka n'ubuzi dukora akazi plus niko n'amafaranga no mu gihugu asirikira kandi plus ko amafaranga asirikira ni nako ibintu bisirikira uko turonde uko nako plus ibintu dutera tumenya ubundi bwenge cyangwa inguru ubwenge mu buryo butandukanye. Rero nkaca mvuga ati runo gwaruka impamvu yindi irikira bitera nuko kenshi uza gusanga hariho ukutashaka kwiyumvira gushira ikintu cacu. Mukuru w'igihugu niwe akunda gushigikira cyane ugwaruka kuko burya amaraso y'igihugu n'ugwaruka. Amaraso doko kugira igihugu gifunctione neza gikore neza kirene ugwaruka gwiyumvira kugera kure, rufise imigambi igera kure, hama iyo migambi igashigwa mu ngiro ndetse igakogwa n'ugwaruka rugifise amaraso anyarutse, guco igihugu asanga kiratera imbere mu buryo bunyarutse ndetse no mu buryo buhoraho. Ego uvuze ngo ugwaruka nigo rufise amaraso ashushe, byukuri nivyo ugwaruka racafise amaraso ashushe kandi uri kurabiraba ugwaruka nigo gwinshi cyane kuburyo izo nguvu zago zishoboye gushira hamwe bavuga ati tugira nimba ari gufyatura amatafari kadufyature kuko amatafari arakenerwa. Novuga nti mbega hoho uyu munsi nta babaca intege aba ugwaruka ugasanga nko ku ntebe y'ishure umwigisha yavuze ati nubwo mwiga n'ubundi ni hahandi cyangwa ugasanga abavyeyi bavuga ati none ugiye kwiga cyangwa ugiye kurondera iki, abarondeye hari abandi barondeye. Mbega ivyo nivyo babituruka ku bari hejuru yabo, ku babareze cyangwa ku bavyeyi babo. Ndavuga yuko umuvyeyi ashaka kubwira ikintu umwana nk'ico katacha azovamwo canke se ivyo ari karaja kwiga atakamaro bizomugirira, uwo muvyeyi ni nko gufata itara ririko riraka ryariko riramurikira abantu bose bari bari ngaho akaca aryubika k'igikombe. Muri ico gihe aryubitse k'igikombe haca hazima. Rero gufata umwana akiri muto y'ugwaruka ukarubwira ngo ivyo ni kuragira ntibibaho canke se amashuri muri ko muriga ntaca azobamarira, umwigisha akaje imbere yabo nakababwira ngo je yanje narayamaze nimutiga birabaraba. Uri kurafata igihugu ukagifata ukagikororera mu manga ahantu bizogorana cyane kongera kugikurayo kuko ugwaruka ufashe abana 50 canke 100 ukabashira mu mutwe ibintu nk'ivyo urumva imiryango y'abantu uba wishe. Urumva intege ubuciye abantu baba bariko barashira ingufu kugira ngo bajye abana bazi bavemwo abandi bantu bakomeye kuko nizira yuko abavyeyi bo baba babona hejuru cyane kurushaho bo bari abana babo. Niyo mpamvu dukora cyane kugira ngo abazodukomokako cyangwa se abakora badukomokako baze babe bakuru cyane kuruta ko twari tumeze, nivyo bitushimisha. Rero ino mbonoka zoza yacu ya 2040 kwa twigere ko turakeneye kurema ugwaruka rufise ivyimviro bikarishe, bifise imigambi igera kure, rufise ivyimviro kubyo bwuko rukorera hamwe. Niba arugwaruka 50 ruje mu mashira hamwe ruvuga ati tukadushiraho kino kintu
tugishireho tugikore niba rugwaruka 200 uvuga ati bwa tworore bwa tuje kurima muri ico gihe usanga ko urasahiriza igihugu apa imiryango gusa muriko muragaburira imiryango ego n'igihugu kuko igihugu bwaco ni imiryango rero ugwaruka twumve yuko abantu baduca intege bababwira yuko nta namwe tuzogera tuzohagera kandi narushije aho hantu bo babona yuko tuzogera nyenda aho nyine ugeze niho nagira mvuge neza ubwo nta gwaruka goba ruriko ruravuga ruti nubwo tuko turakora iyo mbono kazoza 2040 tuzogerayo canke iyo mbono kazoza 2060 uzosanga wanashima igeze tutakiriho bigatuma biba ingufu nke zo gukora bavuga bati mbega twebwe tuzogerayo ubwo ntituzodukoreye abandi mbo si gukorera abandi Bernice novuga yuko burya niba umuntu aba afise ubwenge bw'imvira cyane gose kuruta iyo menya ati niba je nkuzi ikintu sindagikoze ku bwanje kuko hari imyaka umuntu ageramwo akaba adakora ikintu yiraba akora araba ku bazomukomoka ko n'abazosiga rero niba je ndiko ndakorana inguvu ubu nuvuga yuko ndiko nkorana inguvu kugira ngo abazonkomokako n'abandi ho canke ntakiriho ntibazi babeho ubuzima bubabaje nk'ubwo je nabayemwo rero urugwaruka ntirucibwe intege n'imyaka maybe ruriko rurabona cyangwa se ntirucibwe intege n'ivyo uriko urabona bariko baracamwo kuvuga ati je 2060 sinzogerayo nubwo utazogerayo uzofise abantu biwowe bazogerayo kandi ibyo abantu bazogerayo bazovuga ati papa yari yarakoze mama yari yarakoze cyane niyo mpamvu tubayeho neza muri kino gihugu giteye imbere basokuru barakoze ibintu none ntubona ko nutwe tubayeho tuvuga ati basokuru bakicu bakera baragwaniye igihugu baradukura mu buretwa kuko buno buretwa twese bwari twese kozo bubayemwo tuba tubayeho twese ducugwa bufundi na buhoro mugo baragwanye bagwanira ibintu batazobamwo ntibigeze bayibamwo mugabo ubu aho bari barishimye kubabona abarundi tubayo neza mu mwidegemzo saa 8 z'ijoro dutembera igihe cyose dutembera kuko baba bavuga ati twaraharaniye kino kintu ubwo ariko ntuvuge ngo tuko turahanira ivyo tubona twebwe duharanire abazodukomokako ego ni kihe kintu wobwira urwaruka rukora dukwikana uyu munsi nihe ntererano baterera kugira ngo bashobore gukanguka bavuge bati vyukuri nitwebwe Burundi bwecu byukuri nitwebwe kazuza kejo kandi nitwebwe dufise igihugu cacu ikintu no kubwira cyo nuko fise ibintu bingangira mbwira urwaruka tumenye yuko twebwe urwaruka nanje ndimwo nawe urimwo naba ariko baradukurikana barimwo nuko buke buke uko umuntu agenda arakura agenda arabona ibindi bintu irushijeho cyane kurusha ivyo yari karabona kandi buke buke ugenda urabona yuko aho uzosiga abawe ukagombye kuba ari heza kurusha uko wabikeka rero ugira ngo uze wicuze kuba abawe ubasize ahantu habi kuko birababaje Bernice mu minsi yawe ya nyuma uri kurabwira abana bawe ngo bana banje muze mukore cyane ntimuze mumere nkanje ivyo bibabaje ngo uba uri kurigaya kuba ubuto bwawe utabukoresheje uko bikwiye urumva rero biraryoshye cyane kuba uri kurabwira abana bawe naho ngo bana banje muze muharanire ntimuze mwigere musuzugurika muze mukore cyane muze muba abantu bakomeye muze muba abantu bakuru murabona na jewe narimeze uko rimeze nkuko nuvuga yuko tuze mukore cyane rero gwa kuvuga ko twokora cyane tuva yuko igihugu ni cacu igihugu ni cyatwebwe ugwaruka aba bavyi bacu ko barasaza hari ivyo batazobona twe tuzogeza ku gihugu mugabo nizira yuko tugiye kumenya yuko igihugu ari cacu tuje mu makoperative cyane cyane tuje mu makoperative dukorere hamwe nk'ugwaruka ingufu tuzishire hamwe dukorere hamwe dukorane ingufu twumve yuko igihugu cacu tubwiza kugiharana kandi tukanakibabara ego nanje cyane cyane ndavuga nti ugwaruka ni mwebwe mfise ico bizwe kazoza mu biganza vyanyu niwica kazoza kawe uzoba wishe abazokukomokako nawe ni wafata neza neza
ico biswe ikadufise muri wewe uzoyikoresha kandi uzotuma uba icitegererezo ube ikicirore abantu bashobora kwirabamo reka rero ngenda bashimira bariko baragenda batukurikirana abatanguranye natwe abaravye kino kiganiro kandi nonganda gushimira nawe Mingo urakoze cyane Bibi Bernice giteke dasanzwe kubonera kumwe nawe wakoze cyane ego namwe mugira ibihe vyiza